Itariki 8 Nyakanga uko umwaka utashe, isi irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kineziterapi, aribwo buhinga bujanye no kugorora hamwe no gukabura imitsi. Vania Bagumako asanzwe ari umuhinga mu kugorora hamwe no gukabura imitsi, yatwiganiye icarico kineziterapi hamwe n'icivugo cafatiweko mu guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu uyu mwaka. Kineziterapi canke physiotherapy kuko ntibitandukanye hanini, ni ubuvuzi mu gukoresha ivyo bokwita ama massage canke ibindi dukoresha kugira ngo tuvure ingwara zifatira mu makonyero, ingwara z'imitsi, kugira ngo dufashe abantu kugira ubuzima busanzwe, kugira ngo tuborohereze mu vyo bakora vya misi yose, canke abagendana ubumuga. Mugabo ahanini ni ubuvuzi bwerekeye ingwara zo mu makonyero canke ingwara zo mu mitsi. Bakunze kubita ngo abahinga mu vyo kugorora imitsi canke gukabura imitsi. Uno musi cane cane urumva n'isi yose ico bafatiyeko ni ingwara yitwa arthrite. Ni ingwara ifatira mu makonyero. Mu makonyero ahantu umuntu ashobora kugunda amaboko canke amaguru canke ahandi hose hafise ingingo zo mu makonyero, barakunda kugira ivyo bita inflammation. Inflammation rero ni ukuvuga ko haje nk'udukoko tuza kurwanya umubiri nawe uriko urigwanira. Hari igihe usanga wavyimvye, ivyo ni mu masentome ashobora kwerekana n'iyo ngwara arthrite. Ukuvyimba mu makonyero nimba ari mu kuboko canke mu ngingo zindi, ugasanga haravyimvye canke hari ubushuhe uhakoze, umuntu agashobora kutaba yopfunya canke ngo agorore ukuboko canke ukuguru. Hariho ivyo bita arthrose bigize iminsi vyiyerekana, cane cane mu bantu bakuze. Bikunda kuboneka, amaka menshi akunda kuboneka ku bagore bamaze gukura, bakagira amakartirage yabo agasaza. Usure ni ukuvuga uko imyaka igenda iragenda umuntu. Nico kimwe n'imodoka, murabona imodoka uko ikura niko ita amapiese canke ibura amavuta canke isaza. Uko umuntu nawe ariko arasaza, imitsi canke ama-articulation amakonyero naho hari ibihimba bigenda birasaza. Vania Bagumako akatumenyesha yuko mu ntumbero yo guherekeza uwo munsi mpuzamakungu bakaba bateguye isekeza, aho adusigurira n'intumbero y'iryo sekeza n'ico rizofasha. Twebwe isekeza twagiyumviriye mu kwifatikanya n'isi yose. Numva ko isi yose iriko irahimbaza makungu ariko arahimbaza uwo munsi. Icambere twifuje ko iyo kineziterapi yomenyekana, kuko turamenyereye ko benshi bazi ko ari aba AVC canke ibimuga bija kwitura abakineziterapeute canke ngo abakeneye ama massage afise ububabare bw'umugongo. Ariko ni mu ntumbero yo kugira tumenyekanishe mbega ama service ya kineziterapi canke abantu baza kutwitura baba bameze gute, mbega tubafasha gute, kugira ngo abantu bamenye uwo bokwitura. Kuko naho baba bafise ubwo bubabare butabwiwe bijanye n'imitsi, turashobora kubagida tukababwira tuti mwokwitura uyu kugira ngo abatunganirize. Mumenya ko ku rwego rw'igihugu uwo munsi mpuzamakungu uzohimbazwa kw'igenekerezo rya 22 Nyakanga uyu mwaka mu gisagara ca Bujumbura kuri Hôpital Roi Khaled.